Wapige makofi na vigeregere. Uwo munsi ni munsi wa mpemu mweranda. Amaze gushika mu gihugu cya Yerusalemu, abantu baravuza imvugo. Uwo munsi rero murumva imvugo zikwiye zitatu zine. Uwo munsi murumva icyingereza, uwo munsi murumva ikirundi, uwo munsi murumva igiha, uwo munsi murumva igiswahili. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Uri hamwe na jewe nagorora ukuboko. Ndabonye. Yesu ashimwe. Amen. Umunsi huu mpemu yera yaragiye kubigishwa, abahura biyugaranye. Azi umunsi cyo kuyugorana ni ukubonekana. Imana ishimwe. Amen. Amaze gushika rero, abigishwa baravuga imvugo. Abantu bari bavuye mu ntara zinshi barumva. Aba bantu nk'abavuga imvugo zacu, nabo bavuga igalilaya. Uwo munsi bibayigeze, uwo munsi birigeze, ko barimo baravuga imvugo zacu. Uwo munsi birite. Petero rero agize tegeze rero tegeze. Ubu Petero tegeze rero. Aba bantu barangiye mpemu mweranda. Bora aba bantu ntibaborewe. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Iyi mpemu yera kandi mpemu mweranda yavuzwe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 15. Nasabye tubisome mu Kirundi. Please, naomba tusome kwa Kirundi. Ndababwira umunsi tuganga tunasema mixed language. Uwo munsi tugamba imvugo zose ni umunsi wa mpemu yera. Yesu ashimwe. Sabiye mu nsomere Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 15, 16 na 17. Mstari mitatu. Avuga ngo nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje. Kama mkinipenda mtanishika amri zangu. Nanje nzosaba Data nawe azobaha uwundi, na mimi nitamwomba Baba atawapa mtu bazabane namwe ibihe bidashira, aje awe na ninyi. Niwe mpemu w'ukuri, ndiye Roho wa kweli, wabisi badashobora kwakira, ambaye watu wa dunia hawawezi kumtokea batamubona, kwa sababu hawamuoni, kandi batamuzi, kwa sababu hawamfahamu wala hawamtambui. wewe muramuzi, Lakini ninyi mnamuelewa, kuko abana namwe, maana anaishi na ninyi kandi azoba muri mwebwe, atakaa ndani yenu. Yaani hakuna kitu ambacho mimi nina enjoy. I'm enjoy of course now. Mpemu icara mari kwego. Mpemu mweranda icara mari wewe. Akupigira nasi. Mpemu mweranda. Mpemu mweranda icara mari wewe.
yicara muri twebwe, ari na twebwe tukicara muri wewe. Ntakintu gisumbicho cyo kuba mu mweranda ava mu ijuru akaza kwicara muri wewe. Akaza akicara muri wewe Umurundi akicara. Amaze kwicara rero pemu pemu mweranda amaze kwicara none akuyobora sakari akuyobora oyi what nini akuyobora pemu mweranda amaze kwicara muri wewe yicara muri jewe datari karibu chakarikika satani ni miana yake kuko pemu mweranda ari bari. Mimi najua ya kwamba Yesu ananipenda, ya kwamba Yesu ananipenda. Mimi najua ya kwamba Yesu ananipenda, mimi najua ya kwamba Yesu ananipenda. Oh, mimi najua ya kwamba Yesu ananipenda, mimi najua ya kwamba Yesu ananipenda. Oh, mimi najua ya kwamba Yesu ananipenda, mimi najua ya kwamba Yesu ananipenda. Ananipenda, 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 ananipenda. Please wait a minute. Take it. Now Yes. O Yesu umwami wacu yaragiye. Amaze kugenda iminsi 10 mpemu na baraka. Imana ntigomba kuba twenyene. Yesu amaze kugenda mpemu na baraka. Arazo. Umwami yera amaze kuza. Kwa Kiswahili Roho Mtakatifu alipokuja alimtia nguvu kanisa, alimtia nguvu Petro. Kutia nguvu ni Kirundi yahaye inkomezi Petero. Alifanyaje? Alimpa uwezo, yamuhaye ubushobozi. Yaramukomeje Petro ahagara, ubwoba buravaho, aragamba ubwariho bw'Imana. Abantu barumva bamaze kumva uyu munsi bagize none dukora tubwira ko dukora turumvikije Petro kubwira none munsi dukora ibi. Petro agize rero nimuze kubatizwa. Uwo munsi murabatije. Amen. Mwihagije habya abantu baraza abagabo none Imana igomba umaze kuyakira ubyara. Utavyaye mu Kiswahili abatasa, ino mu Kirundi ngumba. None kenoni haguka. None rero uwo munsi rero jewe ndakuru ijambo ry'Imana urazire uramwemeye mu Yesu na mpemu yera ari bari kwe arunzuye hose mpemu yera. None rero uru rusengero rwa Nyakabika turi bane. Jewe ni umupasiteri nawe umukristo. None tubaye babiri gusa ubona urusengero rwoba kweri iparuwasi. None rero ibidikani wewe ugende kuzana umuntu umwe nageza ni umwe tugende. Ubu rero
umwezi wa mbere urusengero rwa kwanje kwari babiri. Yesu ashimwe. Rero Nyakabiga hari jewe nagenda nahubiri kinona aragira ati arategeza arakira impemu na nyina aragenda gutora na nyina agenda gutora. None rero twe twarabazanye namwe nahugende mutorere buwanyu. Nyakabiga oye! Rero uno mwezi wa mbere twari babiri none baza babaye baka. None imyaka aba nabo rero batigende bagende muzane buwanyu. Tugwa mu rusengero rw'isengero ruongezeke. Kanisa Roho Mtakatifu aliposhuka kanisa liliongezeka. Watu walioamini waliongezeka. Sema amen. Abantu bakumye bakwira mu rusengero. Bari abantu 12 ariko muri munsi mumwe baba ibihumbi amajana ibihumbi bitatu. Nyakabiga hayagenda none abo muziye rero ugenduza n'abantu nibwo bwari kubwira kunyima. Imana ishimwe. Imana ishimwe. I think enough. Wabarako bibone kuko ishengero rikura. Imana imaze kukurobanura igakushira mu mwizero igomba wewe nawe uvyare ukaba utavyaye urosana kiya giti cyuko Yesu yagiye araraba agomba yahe ko arakena cyo byari yahoje agira kukicara bari weyo yagize yakigumye cyakanga none barapyaye akaza kwicara muri wewe. Imana imaze kugana yera igomba kuzemika nini akicara kuzana abantu urusengero kabakuje tukakore mu kazi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Bamwe barabaza kwicara muri akigwa sakari kakigwa wa nini yakuyeba bamwe baranda amaze kwicara muri wewe. Yesu marijewe datari kibije karikika wo yakesha satani ni miana yake kuko bamwe baranda ari bari. Mimi najua ya kwamba Yesu ananipenda. Ya kwamba Yesu ananipenda. Mimi najua ya kwamba Yesu ananipenda. Mimi najua ya kwamba Yesu ananipenda. Oh, mimi najua ya kwamba Yesu ananipenda. Mimi najua ya kwamba Yesu ananipenda. Oh, mimi najua ya kwamba Yesu ananipenda. Mimi najua ya kwamba Yesu ananipenda. 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 Oh, ananijali. Ananipenda. 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 Please wait a minute. Take it. Dawu nababwiye. Yes. O Yesu umwami wacu yaragiye. Amaze kugenda iminsi 10 mwe munabaraga. Achamuzi. Imana ntigomba kuba kwenyene. Yesu amaze kugenda mwe munabaraga. Amazi. Umwami yera amaze kuza
kwa Kiswahili, Roho Mtakatifu alipokuja alimtia nguvu kanisa, alimtia nguvu Petro. Kutia nguvu ni ukirudi yahaye inkomezi Petero. Alifanyaje? Alimpa uwezo, yamuhaye ubushobozi. Yaramukomeje Petro arahagarara, ubwoba buravaho, aragamba ubwariho bw'Imana. Abantu barumva bamaze kumva uyu munsi bagize none dukorote tubwira ko dukora turumvikije Petro kubwira none umunsi dukorera ibi. Petro agize rero nimuze mubatize, uwo munsi murabatije. Amen. Mwihagije habya abantu baraza. None Imana igomba umaze kuyakira ubyara, utabyaye mu Kiswahili abatasa, ino mu Kirundi ngumba. None kenoni haguka. None rero uwo munsi rero jewe ndakubwira ijambo ry'Imana, urazire uramwemera Yesu na mpwemuye ari mwe arunzuye hose mpwemuye. None rero uru n'urusengero rwa Nyakabiga, turi banga, turi bane, jewe umupasiteri nawe umukristo. None tubaye babiri gusa ubona urusengero rwoba kweri iparuwasi. None rero ibidikani wewe ugende kutana umuntu umwe nageza ni umwe tweba turaba tugende. Ubu rero no mwezi wa mbere urusengero rwa kwanje kwari babiri. Yesu ashimwe. Rero Nyakabiga hari jewe nagenda nahubiri kenona aragira ati arategeza arakira impemu na nyina aragenda gutora na nyina agenda gutora. None rero twe twarabazanye namwe nahugende mutorere mu wanyu. Nyakabiga rero uno mwezi wa mbere twari babiri, none baza babaye baka. None imyaka aba nabo rero batsinde bagende muzane mu wanyu. Tugomba urusengero rw'isenge ruongezeke. Kanisa Roho Mtakatifu aliposhuka kanisa liliongezeka, watu walioamini waliongezeka. Sema amen. Abantu bakumye bakwira mu rusengero bari abantu 12 ariko uya munsi mumwe 3,000 Nyakabiga hayagenda. None abo muziye rero ugenduza n'abantu nipo bwari kubwira kunyima. Imana ishimwe. I think enough. Wabarako bibone kuko ishengero rikura. Imana imaze kukurobanura ikakushira mu mwizero, igomba wewe nawe uvyari. Ukaba utavyaye urosa na kiya giti cyuko Yesu yagiye araraba agomba yaheko arakena cyo kirata yahweje kirata. Aomba mpige makofi na vigeregere.